Bakunzi ba Neema Gospel TV turabaramukije. Turabahaye ikaze mu kiganiro kandi ni Go Deep. Episode dushikire ni ya 18 turi mu gice kigira gatandatu c'igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Ntaje turabatumirira kubana natwe ngo twige turabe ivyahishuriwe Yohana twigire hamwe aho igihe kigeze. Kaze umutumire turi kumwe ni Aime Kazimire Harerimana. Kaze Aime. Murakoze cyane. Umeze neza. Turashima Imana kandi nongeye gushimira Imana ingene bazigama ingene bashoboza mu kwitanga kwanyu. Yego. Mu gukora iki gikorwa mutariko muraca amakashi. Yego. Mukavyitwararika mu gitondo no mwijoro. Yego. Kugira abantu bashobore gutahura ivyanditswe. Yego. None rero namwe Imana ibahezagira. Amina. Namwe tubashimire ko ntaryo mugerageza mukabana natwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Dusenga Imana hanyuma twinjire mu kiganiro nyezina. Mana turagushimiye kuri Imana yo kwizigirwa. Abagufise barahiriwe ko ntaco bazogukenana. Turagushimiye ingene wamudushoboza kugira ngo dushobore kubwira abantu abumva ngo batahure ivyanditswe muri kino gitabo. Urakoze Mana yacu, n'ubu dushigikire ntaba ari twebwe ariko izina ryawe rishigwe hejuru muri vyose kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Kaze. Murakoze cyane. Ubuheruka twarangije ku murongo w'8 wa episode ya 17 ya Go Deep. Twarangirije ro ku murongo w'8 w'iki gice ca gatandatu c'iki gitabo c'ivyahishuruwe Yohana. Yego. Twarangirije ku ifarasi y'icatsi kibisi kandi twabonye ko iyo farasi yasigura urupfu. Twarabonye rero ibitari bike bijanye n'umurongo w'8 w'iki gitabo. Tukaba rero tugomba kubandanya turaba umurongo w'9. Yego. Mu murongo w'9 muri utu dushashara umwagazi w'intama w'Imana yari kwaramena, tugomba turabe agashashara kagira 5. Yego. Ico kari kanyegeje. Ivyo navyo tukabibona uhereye ku murongo w'9 kugeza ku murongo wa 11. Yego. Ku murongo w'9 aravuga ngo kandi amenye ica 5 kimatanije ico gitabo, mbona musi y'igicaniro impwemu z'abishwe babahora ijambo ry'Imana no gushingira intahe bari bafise. Kandi amenye ica 5 kimatanije ico gitabo, umwagazi w'intama amaze kumena agashashara, Yohana yabonye igicaniro twokwita altar co mwijuru. Mu gitabo c'ivyahishuwe tubona ubwoko bubiri bw'ibicaniro. Igicaniro tubona ngaha ni igicaniro co gutangirwako ikimazi. Kuvayo 39 n'umurongo wa 39, 40 n'umurongo wa 29 no mu gitabo c'Abalewi kandi n'umurongo w'indwi. Si igicaniro rero co kosereza ko imibavu yabonye, ariko yabonye igicaniro co gutangirwako ibimazi. Imana yacu nishimwe. Amen. Impwemu z'abishwe babahora ijambo ry'Imana. Mbega ni bande bari hano musi y'iki gicaniro co gutangirwa kw'ikimazi? Mu gice candwi umurongo w'9 c'ivyahishuwe niho dusanga inyishu. N'abantu igitigiri cabo caramasinzi kidashobora guharurika, bazokizwa muri ca gihe c'amagume. Abenshi muri bo bazoba arabishwe bababajwe nabi n'uwo antikristo kubera bagaragaje ukwemera n'ukubaha kwabo kwa Kristo, nk'uko tubibona mu vyahishuriwe Yohana 13 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17. Ngaha twumvise igihe c'amagume. Igihe c'amagume kivugwa ngaha kizoba kiriho ni ca gihe ishengero rimaze kunyakugwa. Muri ya myaka 3.5 hari abazoba basigaye batazoba bumvise inzamba y'akabanga
ariko antikristo amaze guhagarara ngo agwanye aba bantu, abereke ko ari imana iriho, abereka ko abantu batakibona imana yagiye kubahana, ari abanyabyaha bahozwe bavugwa, hazobaho rero igihe c'amagume. Aba n'abantu bazomenya bati ibyo ari byo byose ishengero ryaranyakuwe, ishengero ryaragiye. Bamaze kubimenya, antikristo azotanguza intambara kuri bo. Ni cya gihe birivuga ko hari abazokwicungura bicungurishije ayabo maraso, hanyuma bamaze kwicunguza abo maraso bakemerwa n'Imana. No gushinga intahe bari bafise. Ijambo intahe mu Kigiriki ni martyrion, risobanura gushinga intahe, ari naryo mu nyuma ryahindutse abamaratiri, kubera intahe z'ukwizigirwa kuri Yesu Kristo ibihe byinshi zarangiriza ku kwicwa mu minsi ya mbere y'intango y'ishengero. Igihe ishengero rya Kristo ryatangura, turazi yuko habayeho uruhamo rukomeye. Mugabo aba bantu kubwo kubandanya bashingira intahe Yesu, kubwo kwemanga ijambo ry'Imana, barishwe. Bamwe barabakurura ku mafarasi, bandi barabateka mu mavuta, bandi babaha intambwe zikabajya mu bibuga by'amastade, batumiye abantu kugira baze gushengerera barabe, ariko bakarinda bapfa gushika ku munota wa nyuma batihakanye Kristo. Aba bantu bitwa abamaratiri b'Imana. Umurongo w'icumi havuga ngo batakambishwa ijwi rirenga bati databuja wera w'ukuri, uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora amaraso yacu. Mu Kigiriki bavuze ngo kuri aba bantu batsimbataye mu isi. Batakambishwa ijwi rirenga bati databuja wera w'ukuri. Aba bera bari bamaze kubabazwa na antikristo, barakoma induru bongera babaza ikibazo. N'abandi bera bahoze babaza mu bihe vya vuba bati uzogeza ryari kutaduhora. Nkuko tubona muri Zaburi 6 n'umurongo wa 3, 79 n'umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 10. Hamwe no mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya 6:11, Yeremiya 47 n'umurongo wa 6, hamwe no mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Daniel 12 n'umurongo wa 6. Bizoshika ryari imbere y'uko Imana itunganya ibibi muri ino si? Bizoshika ryari imbere y'uko Imana ikuraho ubutegetsi bwa Satani? Bizoshika ryari? Nico kibazo aba bantu batakambira Imana, bibaza babwira Imana ati Mana none uzogeza ryari kutaza kugira ngo abantu babuze ubutungane muri ino si baronke ubutungane? Uzogeza ryari kutaza kugira ngo abantu babayeho nabi muri ino si bamererwe neza? Baguma babwira Imana ati Mana uzogeza ryari? Imana yacu nishimwe. Arakantu namavuga ngaha jista. Nama nibaza, uravye isi igizwe n'imigabane 5. Turafise Afrika, turafise Uburaya, turafise Aziya, turafise Amerika na Oceani. Muri iyi migabane, umugabane uboneka ko ari umugabane uriko abantu benshi, kandi abantu bakenye ni Afrika. Kandi muri iyi migabane yose uravye usanga Afrika ni wo mugabane uri ku butunzi busumba ubutunzi buri mu migabane yose. Kandi kindi Afrika ugasanga ni wo mugabane munini urutindi migabane yose. Mugabo abantu muri Afrika tukama turi abantu bo hasi, turi abantu dukenye, haba mu buryo bw'ubutunzi turi hasi, haba mu buryo bw'amashure bw'ubwenge bwo kwiga turi hasi, haba mu buryo
bw'igisirikare turi hasi, mu bintu byose, mu buzima byose, haba mu buvuzi turi hasi. nkama mbwira abantu ntibasi nimukore neza tuzoje mu ijuru. Natwe rero jitse ngahanama nibaza nk'iki kibazo, nkavuga ntiyaba byashoboka, yaba byakunda basi uwo munezero abanyafrika tutarose bo mw'isi, ibi bihe byiza abandi babayemwo tuvuga tutabonye muri ino si, tuze tubibone basi mu ijuru. Dukorera Imana cyane, natwe tuze tubone mu ijuru. Abo bantu rero babwira Imana ubudasiba bati none Mana uzogeza ryari kudaca urubanza ngo duhore. Imana yacu nishima. Umurongo wa 11 uvuga ngo umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera. Mu Kigiriki bavuze ngo ahabwa ikanzu yera. Babarirwa kumara igihe gito, iyindi minsi baruhuka gushikaho igitigiri c'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nk'abo kizoshikira. Umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera canke ikanzu. Imvune yera mu gihe ca Bibiliya yakoreshwa nk'ikimenyetso cerekana ubwizigirwa. Aba bantu rero iyi mvune bahaye irerekana ko babaye abizigirwa ku Mana, ntibigeze bahemuka kugeza ku rupfu bemangira Yesu Kristo. Ababera bababajwe ntibaronse inyishu y'ikibazo cabo gusa, baciye bahabwa amakanzu yera ababwira ati mwebwe murabagororotse. Ubu bugororotsi si ubundi, ni ubugororotsi bwa Yesu Kristo umwami wacu. Umunsi umwe tuzoba nk'uko ari, nk'uko tuzomwibonera imbona nkubone uko ari tukamubona, nk'uko tubibona mu cete ca mbere ca Yohana 3:2. Babarirwa kumara iyindi minsi baruhuka. Amaherezo Imana izoca urubanza kandi izoshiraho uguhora kwayo. Mugabo ibi bizoshika ku gihe cy'iyo Mana nyene. Abera babariwe ko baruhuka. Mu Kigiriki bakoresha ijambo rivuga ngo anapausis, igihe gito. Ijambo kuruhuka risobanurwa kureka gukora kugira ngo haboneke akanya ko kongerwamwo intege. Imana yacu nishimwe. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ko iyo abantu bapfuye bizeye Yesu Kristo baba baruhutse ubutame, bahabwa igihe gito cyo kuruhuka, kuko inyuma yo kuruhuka Imana izoca urubanza. Imana izocira urubanza umuntu wese itaravye igihagararo c'umuntu, kuko Imana nta muntu n'umwe itinya. Rero Imana izoshira ikintu cyose ku mugaragaro. Ngaha mw'isi hari abantu batinyitse, hari abantu bashobora kuremenaniriza abandi bigakunda, hari abantu bashobora gutanga igiturire bigakunda, imanza zabo bakazica uko bagomba, ariko Imana izocira urubanza umuntu wese, kandi umuntu wese azohagarara imbere y'intebe y'Imana acigwa urubanza ruhwanye n'ivyo yakoze, ari bibi canke ari vyiza. Imana yacu nishimwe. Ababera rero babwiwe ngo bareke kurira ukwihora kwabo kugira ngo biyongeremwo intege ubwabo kubw'icubahiro c'Imana nkuru ihoraho, nk'uko tubisoma mu cete Paulo yandikisha ingero ry'Abikorinto ca 2:4-17 n'icete ca mbere ca Petero 5:10. Kumara igihe gito canke iyindi misi, igihe cyo kwihora c'Imana ntikiri kure. Ubuzima ni bugufi, n'imibabaro y'abera ni igihe gito cyane kuruta tugereranije n'ubugingo bunini budashira bw'Imana, nk'uko tubibona mu cete Paulo yandikiye Abaroma 8:18. Urabona twebwe turaraba umuntu arambye amaze imyaka 100, tukiyumvira ko ari iminsi myinshi ko arambye. Ubusina benshi ni bake cyane, ariko ubuzima bw'umuntu ni bugufi. Iyumvire nawe
ku mana umunsi umwe ku mana ingana n'imyaka igihumbi kuri twebwe, n'imyaka igihumbi ikangana n'umunsi umwe. Twebwe rero iki gihe gito tumara munsi ni igihe gitoyi cyane. Usomye rero muri iki cete Pawulo yandikiye Abaroma 8 n'umurongo wa 18 urabona ingene dufise ubugingo buto gushikaho igitigiri c'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nk'abo kizoshikira. Haracariho abandi babwirizwa kubabazwa kubera ugushingira intahe Yesu Kristo. Muri ico gihe rero c'intwaro ya Antikristo, ivyo nivyamara guhera uguca urubanza rw'Imana kuzoca gushika. Imana ivyo irabikurikirana neza. Abantu benshi bazobabazwa mu gihe c'amagume. Inkuru nziza rero y'Imana kubera niyi ivuga ngo nimwicare muruhuke. Imana yo irazi ico iriko irakora. Iyi niyo nyishu dufise ku kibazo kiguma kigaruka ngo kubera iki kubijanye n'ubwo buzima, kubera iki kubujanye n'uguhamwa, kubera iki kubijanye no kwicwa, kubera iki kubijanye n'uko kubaho nabi. Imana ivuga ngo nimwicare muruhuke, hari umunsi ndababikiwe kubatabara. Imana yacu nishimwe. Umurongo wa 12 tubonaho agashashara ka 6 uhereye ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17. Havuga ngo kandi mbona mena ica 6 kimatanije ico gitabo, isi iratigita cyane, izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso. Kandi mbona mena ica 6 mu gihe agashashara ka 6 kari kamaze kugurugwa n'umwagazi, turabona ishusho y'urubanza rw'Imana icira isi yose ku vyaremwe byose. Umuvugishwa Yoweri yaravugishijwe ivyizimanza. Ubisomye muri iki gitabo c'abavugishwa n'Imana Yoweri 2 umurongo wa 30 kugeza ku murongo wa 31. Isi iratigita cyane. Ijambo nyamugigima mu Kigiriki ni sismos, kandi harimo icyumviro cyo kunyiganyiza. Agashashara ka 6 kamaze kumeneka, tubona ko haciye haba ukunyiganyiga kunini gukomeye ku isi yose. Muri Bibiliya turabona kubijanye no gutigita kw'isi byamaze kuvugwa ko bizoba mu mpera z'ibihe, nkuko tubisoma mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yoweri 2 n'umurongo wa 10, Amosi 8 n'umurongo w'8, mu gitabo ca Hagayi 2 umurongo wa 60, na Yesu arabisuramwe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo gice ca 24 n'umurongo w'7. Izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya, izuba naryo rizoca ryirabura nk'ubwoya bw'intama. Yesaya 1 n'umurongo wa 3, 13 n'umurongo wa 10 hamwe n'umurongo wa 50 hamwe n'igitabo c'abavugishwa n'Imana Ezekiel 32 n'umurongo w'7, Yoweri 2 n'umurongo wa 10 hamwe na Mariko 13 n'umurongo wa 24. Ukwezi kose guhinduka amaraso, ukwezi kwaciye gusa n'amaraso. Ico tubona cerekanwa muri uyu murongo wa 12 nta kindi atari urudavagi hagati y'ivyaremwe. Izuba rizocura umwiza hagati ku murango, ukwezi nako aho gutanga umuco wako nk'uko vyari bisanzwe kuzoboneka gusa n'amaraso. Ibintu bizoba vyahindutse biteye ubwoba. Umurongo wa 13, inyenyeri zo kwijuru zikorokera hasi nk'umusukoni uzungagizwa n'igihuhuta ugahungurura isukoni zawo zitararunguriza. Inyenyeri zo kwijuru zizokorokera hasi. Ku Muyuda iki cyumviro cari iterabwoba. Urutonde mwijuru cari ikintu cizigiwe
cyane kubera imana idahinduka kandi igororotse. Niba rero bishitse ko mu ijuru atarutonde rukiriho, ni ukuvuga ko byose byabaye rudavagi, kandi kubera ivyo nta vyizigiro bikiriho, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 24 n'umurongo wa 29. Nk'umusukoni uzungagizwa n'igihuhuta ugahungurura isukoni zawo zitararunguriza, iki ni ikigereranyo c'isukoni zitarasha zihungururwa ku giti c'umusukoni biturutse ku muyaga mwinshi w'igihuhusi. Ko tubisoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya 34 n'umurongo wa 4, bikagereranywa n'inyenyeri zikoragurika zivuye ku majuru. Umurongo wa 14, ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe. Mu Kigiriki bavuze ngo hamwe imisozi yose, ariko muri Bibiliya yacu handitse ngo imisozi yose n'ibizinga vyo mu biyaga vyose bikugwa ahantu havyo. Ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe. Iki ni ikigereranyo c'umuzingo uri kurazingururwa, hanyuma ukugururwa, ariko mu mwanya ukongera ukazingirirwa hamwe. Naho nyene haragaragaza urundi rudavagi ruri mu ijuru, nk'uko tubibona muri Zaburi 102 n'umurongo wa 25 gushika ku 26, hamwe na Yesaya 13 n'umurongo wa 13 n'umurongo wa 30 n'igice ca 34 n'umurongo wa 4. Imisozi yose n'ibizinga vyo mu biyaga vyose bikugwa ahantu havyo. Erega n'ibintu twabona nk'ibitanyiganyizwa ico gihe bizonyiganyiga. Uwo munsi w'Uhoraho uzoba ari umunsi uhambaye, uzoba ari umunsi uteye ubwoba, nk'uko Maraki yabivuze mu gice ca 2 n'umurongo wa 5. Ariko aravuga ivy'umunsi w'Uhoraho, kandi na Yeremiya yarabivuze mu gice ca 4 ciwe n'umurongo wa 24. Uzoba ari umunsi w'ubuzinzinani, uzoba ari umunsi mubi ku bantu bose base kumvira ijambo ry'Imana, ku bantu base kwakira uw'Imana yatumye kugira ngo baronke ubugingo budashira. Umurongo wa 15, abami bo mw'isi n'abaganwa abakuru, abagabisha b'abasoda, n'abatunzi n'abanyenkomezi, n'abagurano bose n'abidegemvya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara vyo ku misozi. Abami bo mw'isi, iri jambo mu Kigiriki ni Basileus, kandi rishaka kuvuga umuganwa ariko araganza. Muri uyu murongo turabonamwo imigwindwi y'ubwoko bw'abantu berekanwa. Abo bose berekana ihuriro ry'abantu uko bashizwe mu migwi mw'isi. Tubona ko muri abo atanumwe afise ubudahangagwa kuri urwo rubanza Imana igiye gucira isi. Nta numwe, baba batunzi, baba baganwa, baba bize cyane, baba bahambaye, baba basirikare, baba bashizwe hejuru, nta numwe afise iminite yo kutazoca imbere y'urubanza rw'Imana. Abakuru, iri jambo mu Kigiriki ni Megistanes, rikaba rishaka kuvuga abana b'abami na baburamatari. Abatunzi abavugwa hano nabo bafise ibintu vy'ubutunzi bitayega iwabo. Abagabisha b'abasoda, iri jambo mu Kigiriki ni Kyriarchos, kandi rishaka kuvuga umusoda w'intwazangabo ategeka abasoda 1000, nk'uko tubisoma muri Mariko 6 n'umurongo wa 21 na 19 gushika ku na 19 umurongo wa 18. Ni benshi. Abasirikari 1000 ugabuye mu biharuro bifatirwa ko mu biharuro vy'abasirikare usanga ari amakambi 3. Amakambi 3 amaze kuba amakambi 3 amaze kuba ku rwego rwa brigade. Nukuvuga aba bavugwa n'abasirikare bo ku rwego rw'abagenerali, intwazangabo z'abagenerali
batwara amabirigade. Imana yacu nishimwe. Amen. Abagurano, iri jambo mu Kigiriki ni doulos, rishaka kuvuga umuntu wo hasi cyane mu banyagano. Abanyenkomezi, aba n'abantu bakomeye mu bisanzwe atana kimwe kibatera ubwoba. Abidegembya, iri jambo mu Kigiriki ni eleuteros, kandi rishaka gusobanura umuntu abohotse ashobora kuja ahashaka hose. Binyegeza mu masenga no mu bitandara vyo ku misozi. Aba bantu bose bazogwa mu gatengo k'ubwoba, bagerageze kwinyegeza ubwabo mu bihoro vy'amabuye. Nta muntu azoba agifise ikimukingira. Birashoboka ko ushobora kuba uriho ufise ingabo nyinshi zigukingira, bamwe bakaja imbere abandi bakaja inyuma, ariko uwo munsi nta muntu azoba afise umwate ashobora kumukingira. Ariko uwo munsi nta muntu azoba afise ingabo zishobora kumurindira umutekano. Uzoba ari umunsi w'ubuzinzi nani. Imana idutabare cyane. Umurongo wa 16, aba bantu bakora iki? Ngo babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugwe ko muduhishe inyonga z'ivyagiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama. Babarira imisozi n'ibitandara. Aba bantu rero barajujuse, basenga ibitandara mu mwanya wo gusenga urutare rw'ibihe n'ibihe. Uru rutare ni Yesu. Imana yacu nishimwe. Amen. Aha kuri iri jambo urutare rusigura Yesu, hariho ikintu abantu bakunda kwitiranya. Abantu batari bake bavuga yuko urushengero rw'i Roma bita Basilique Saint-Pierre rwubakiye kuri Petero. Mugabo hariho amajambo abiri mu Kigiriki, rimwe bagita Petra. Petra risobanura urutare, roche. Hakaba n'irindi jambo rivuga Petros, risobanura Pierre, ibuye. Rero usomye mu gitabo cy'icyongereza, Yesu igihe yabwira Petero ngo kuri wewe nzohubakako ishengero, n'amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kurinyiganyiza. Ubisomye mu gitabo cy'icyongereza, Yesu avuga ngo for this. Iyo avuga for this, ni Yesu yivuga. Abwira Petero ko Yesu ari we rutare. Hanyuma Petero nawe akabibuye. Kandi kw'iryo buye Yesu azokubaka ku rutare, azoca ashirako ishengero, kandi ko amarembo y'ikuzimu atazoshobora kurinyiganyiza. Aha rero abantu bose batubatse ku rutare canke badasenga kuri uru rutare, ivyo bazoba ariko barasenga kuri uwo munsi bizoba ari ubusa, nta kintu na kimwe kizoshobora kubakiza. Imana yacu nishimwe. Iyo vyagiye kuri ya ntebe, kuba imbere y'inyonga z'Imana niko kuba imbere y'Imana. Ico abanyabyaha batinya si urupfu, ariko batinya kurenguka imbere y'Imana. Barazi ko bazopfa, kuko barazi ko nabase bapfuye, nabasekuru barabonye ko bapfuye, nabasekuruza barapfuye, barabizi. Umuntu wese arazi ko azopfa, kandi umuntu wese uko agenda arazi ko ashobora guhura n'urupfu. Ariko ikintu batinya ni urubanza rw'Imana. Imana itubabarire. Amina. Biratangaje rero ingene abantu batinya kuzoba mu gihano c'Imana. Abantu batinya kuzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, ariko ntibatinye gukora ibyaha, ariko ntibatinye guhohotera abandi, ntibatinye guca imanza zigoretse, ntibatinye kutarenganura abarenganijwe, ntibatinye gutabara abariko baragirirwa nabi, ariko bagatinya urubanza rw'Imana
kandi arirwo ruzobatsindisha. Imana tubabarire cyane. Amen. N'uburake bw'umwagazi w'intama, ubwoba mu kigiriki ni org kandi risobanura ishari. Umwagazi w'intama uko twamaze kubibona ni Yesu. Ivyashuriwe Yohana 5:5 kandi Yesu arashavuye cyane. Imana itabare cyane. Amen. Umurongo wa 17 no tugira ngo turangirize ko iki gice c'ivyashuriwe Yohana kiri muri iki gice ca 6 c'iki gitabo. Havuga ngo kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo ushitse, kandi ninde ushobora guhagarara. Kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo ushitse, ijambo umunsi mu kigiriki ni hemera, kandi risobanura igihe kanaka kigenywe c'umwanya atari ngombwa ngo abe ajya amasaha 28. Kizoba igihe ishavu ry'Imana rizosukwa ku isi ryuzuye inkomezi, nk'uko tuzobibona nk'uko tubibona mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yoweri 1:15, 2 n'umurongo wa 2 na 11 umurongo wa 31. Kandi ikibazo ni iki: ninde ashobora guhagarara? Iyi nindi mvugo yo kubazanya iterabwoba nk'uko biri murongo wa 15. Inyishu idanyuzwa nayo niyi: nta numwe. Naha turangirije inyigisho z'uyu munsi, ariko biracashoboka ko umuntu yoshobora kuzohunga urwo rubanza rw'Imana. Nuko inyishu yonyene ari imwe, no guhungira muri Yesu. Kandi Yesu arateze ibiganza, ararindiriye umuntu wese yoramutse, yododora kugira ngo Yesu yugurure yinjire, ace asangira nawe nk'uko abivuga mu butumwa bwiza bwa Matayo. Naha turangirije rero inyigisho. Turashimye abantu bose mudukurikira. Imana ibahezagire. Amina.